ibi bintu Akes Dane karavuga yuko Edisson atigeze agira mariage ngo mariage yiwe ngayigereranya ngo n'umukobwa ngo bamenyana ngo yitwa ngo Sauda. None ndakubaze Akes Dane, mwombwira ahantu Akes yigeze agira mariage n'uwo mwigeme wiwe avuga yuko bigeze kugira mariage ngo mariage yiwe ngo yari imeze ngo nkiya Edisson Ndayahoze. Edisson Ndayahoze ni umwe mu bantu bakoze mariage ikomeye cyane, abaririmbyi benshi bagiye batandukanye bagiye kumushigikira ndetse twese twabibonye. Ego by'ukuri Jesse nkunda gucishiriza hirya no hino, Akes Dane afise amakosa kuko kubera kenshi na kenshi iyo abonye umukobwa yinjiye mu kazi kiwiwe canka abona yuko yo muronka abashaka bakundane kugira na wenyene ashobore kugira content bivanye no kungene uwo mukobwa abona yuko agomba kumuha content. Rero Sauda ntibigeze bagira ngo mariage ngo batwerekane ngo yuko ngo bagomba kugira mariage. By'ukuri Akes Dane yarateye inda Sauda, ari kugeza umwanya n'isaha Akes ntagifasha Sauda. Ayo makuru menshi turabizi yuko Akes adafasha Sauda, mugabo ashaka kwerekana yuko kwigereranya na Edisson Ndayahoze yuko ngo mariage yiwe ngo yari imeze nkuko ivyo yiwe na Sauda ariko byari bimeze. Ariko ndababwiza ukuri sukuri, reka tuje ku rubuga rwiwe rwa Edisson Ndayahoze tuyakungene babishimanije n'umugore wiwe, ariko turabona yuko poste za Edisson Ndayahoze ni poste za Akes Dane zitandukanye. Ko by'ukuri namba tari hamwe byo kuvuga turondera ama content. Koresha umwanya nuwo muntu wa mbere yazanye Sauda, koresha umwanya yirukana muri TV ya Akes Dane kukubera abona yuko umukobwa yazanye kwanza yamaze kutakara agatwagwa nuwahora ari bossi wiwe akamutera inda. Ubu unya none by'ukuri Akes muracari kumwe na Sauda ko tuzi ko Sauda ari iwabo muri kino gihe, twumva yuko atameze neza. Namba Edisson Ndayahoze muri kino gihe ategerezwa kuvuga ati baramuvuga nabi ku rubuga nkoranyambuga, ku mbuga nkoranyambaga, ni kukubera ujya n'umustar ico tuzi yuko n'umugore washaba umustar bivanye no kungera umwe wese ukwazwi. None we ko bigeze kuvuga yuko umwana wawe wabyaye mutama, by'ukuri ubona yuko ibyo ko baravuga byari ukuri canke ubu unya urabona yuko umwana wawe ari umusore mwiza atagase cyane, ibyo byose kutavyirengagiza. Hagati y'imbuga ntitwa dukwiye gufakana tuvuga amajambo menshi agiye atandukanye, ahubwo twa dukwiye gushigikiranira. Mbega ndakubaza hajya Akes cameraman, Akes yari mwarigeze kumubona muri mariage ya Edisson Ndayahoze? None mwibaza ngo uri kukubera iki bivanye no kungene Akes sinibaze ko ahuze na Edisson Ndayahoze cyangwa ko yaje no kuri mariage yiwe yari gushobora kuvuga ati jewe reka postinga agafoto. Je ndakunda gukurikirana amastati Akes Dane sinigeze ndamubona yagiye muri mariage ya Edisson Ndayahoze, ariko muri kino gihe Akes ari kamarondera ama content yagiye atandukanye amufaka Edisson Ndayahoze. Rero ntituvyemera Jenda umuntu wa mbere nkunda gupinga ikintu mvuga ati ibi bintu ntibibaho, ntibiba bikwiriwe kuvugwa ukuunya, ahubwo tuba dukwiye kurondera izindi nzira zigiye zitandukanye kumvuye kugira dufashanye duteze imbere entertainment. Apana gucuvuga yuko ngo Edisson Ndayahoze ngo yazanye ngo umugore ashaje. Ibyo twumvise byo ni byinshi, ariko iciza ni kukubera twabonye yuko Akes Dane yabyaye umwana n'umukozi wiwe. Mbega ahugira umbwira ukuri yuko Akes Dane hajya Sauda yoshobora kubafasha afashwa na Akes. Ivyo byose rero turavyirengagiza tukavuga ati ayo makuru siyo, tuba dukwiye kwerekana ukuri kwavyo, apana ataguhisha ibanga. Entertainment irahari, ariko hari ibintu tuba dukwiye gukora, tuba dukwiye kwerekana yuko twese dukwiye gushigikiranira mu mahigwe no mu marusha, tutanze kuvuga nabi umuntu. Nderi kuntu Akes ari karavuga yuko ngo Sauda ngo yari umusheri wiwe ngo baragize mariage mwagize niya hehe, atari gukora ama anniversaire musaba ama sponsor abakobwa bo muri Saudiya. Ibyo byose mwibaze ko tutabizi. Edisson Ndayahoze ngira umuntu yigeze kuba yose aba sponsor akamubwira ngo urumva ngo urabona ngo ndashaka ngo dukorenga ama group. Edisson Ndayahoze ni wari kumuterera ibyiwe byari biboneka kweri kwari ukuri kurinda tuvuga ati nk'ibya Sauda. Byuko tuba dukwiye entertainment tukayubaka, ariko ntiturinda amajambo menshi agiye atandukanye, tutarinze tukavuga ibi nibi bigiye bitandukanye. Yes, bakunzi ba Cyura TV, kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masamba, inyuma ya kamera ni Tijosi. Mubandanya mubona ibintu byose biguma bimeze neza cyane, niyo mpamvu mumva yuko nari nojwi defise akantu kameze neza, dufise n'ama mikoro meza ko tubibutse yuko dusanzwe tunafotora.
mushobora kuza kudushorera muri caption turashira ko inomero mukadushorera hama mukatwandikira kuvuga ati ibintu bimeze neza cyane. Byukuri turazi abantu benshi bagiye batandukanye bakunda kwikugera ingorane. Reka tugaruke kuri koresha umwanya na samba famba. Koresha umwanya na samba famba ni bamwe mu bantu bashaka kuvuma, ariko kuvuma twese nta muntu numwe atababikeneye, ariko tuko turaraba amafoto menshi agiye atandukanye byukuri nta na kimwe aza yigisha, ahubwo abana bamwe bamwe baratuma bacika intege. Ikintu cya mbere no shobora kuvuga koresha umwanya na famba, bagerageze baze barifotoza amafoto meza berekane ishusho nziza. Ego unye bavuze ati barabarondeye gusaba ikigongo ni vyiza, ariko turazi yuko ibi bintu by'iwacu entertainment dukunda gukora amajambo menshi agiye atandukanye, rimwe na rimwe akadukora ko iyo dushikiriye ku bantu baduhanura. Bimwe twakora mbere nivyo bintu bikunda gusha bitwegamira bikatugirira ikibazo bigatuma n'ikigongwe kiba gito. Aha rero nshatse kuvuga kuri koresha umwanya na famba, aho commentaire nyinshi zigeze zitandukanye bavuga yuko atakintu na kimwe bigisha abana, ahubwo ari kubashira mu ngeso mbi. Ariko ikintu nababwira yuko koresha umwanya n'umwana mwiza, koresha umwanya yafashije abantu bashagiye batandukanye, ndetse na famba numwe mu bantu bakina amafilme kandi bigisha abantu benshi bagiye batandukanye. Ariko izi foto nyinshi zige zitandukanye benshi barazishyiraho commentaire bakavuga ati aba bantu ibi bintu bariko barakora ntibibaho, ahubwo twari dukwiye kuvuga yuko ibi bintu yuko bo bihagarika hanyuma ibintu bikagenda neza cyane. Yes, akunze Bacuro TV nababwiye yuko iyi ni entertainment muri rusange. Reka tuje ku mwigeme wacu, umwe mu bigeme twavuga yuko muri kino gihe yamaze kuronka ikibondo, ndetse muri kino gihe tukaba tuzi yuko afise umugabo wiwe w'umu diaspora. Uwo ni umwe mu bantu benshi bakunda kwitwa ngo kercy ngo video, ngo kercy video ni kercy nde mfasha haya muri clip babitwa gute bakuri video, abakuri video abakuri video babitwa gute? Nuko nyira bakuri video. Akuri video niyo mpamvu bakunda kuvuga ati keshi na keshi ngo baraja ngo mu bumaraya ubuhoho bwa bumaraya. Turabibonye yuko yarose umugabo ndetse n'ikibondo cyamaze kuja ku mugaragaro, mugabo taramenya yuko ari umwigeme cyangwa ari umuhungu. Aho abantu benshi bagiye batandukanye bavuga ati mbega uno mukobwa by'ukuri yoba yararongowe cyangwa ni yamabeze menshi agiye atandukanye bakunda gukora, hanyuma bigatuma abantu benshi badusamaza. Ariko ndabibutse yuko umwigeme muri kino gihe yamaze kwibaruka, kandi abibutse yuko mperuka gukora ikindi kiganiro mvuga yuko afise inda, namaze kugira amakuru yuko yamaze kuronka ikibondo, ndetse tuzogira amahirwe yo kumurondera hanyuma tumenye byinshi bigiye bitandukanye yuko yamaze kuronka ikibondo, yuko ari umuhungu cyangwa ari umukobwa. Kuri mikoro mwe kumuna Jasmine wasamba inyuma ya kamera, nti byose mwanige mukanda subscribe na comment. Turakunda cyane, bye bye.